ncangirwa ko rero mpano kurwaruka nkuko nkunze kubivuga kenshi kugira ngo ntihagire abo dusanga ku marigara, ntihagire abo dusanga ku marigara, kuko ibyo gukora ntibibuze. hari n'abadakunda kurima, mwama muvyumva bamwe bavuga ngo nuguhamba amaguru, mugabo nagira ndababwire yuko hariho abantu babayeho kandi batungishijwe no kurima, babayeho kandi batungishijwe no kurima. Wewe rero warangije amashuri, ntugume uyerera mu gisagara na za CV mutemberana, ahubwo raba icyo wokora. Naratanze akaroro gatoyi ku mpene gusa, naho ntuvuga n'inkoko. Wewe uvuga uti jewe ngomba korora impene gusa, urondere uwo mutahe wawe ushaka kugura impene 5 gusa, zurabe mu minsi mikeyi uzifashe neza, inyene zizoba zingana. Uno munsi ujanye impene ku isoko bakuha 100,000 cyangwa ibirenga. None hamwe woshora izo mpene zawe 10 zivuye muri za zindi worora, ntumva ko uba ufise 1,000,000 canke 2,000,000. None utaniye he na wa mwarimu agenda gukora amezi n'amezi akarangira, rero ugasanga yarafashe n'amadeni n'utwahembwe aza kuriha gusa amadeni yafashe. Urumva wewe uroroye kandi warize, uvyorora ufise ubwenge ukoresha, ntuvyorora nk'umuntu agenda ajuragirika. Naco gituma iyo woroye waraciye no mwishure ubikora neza gusumba. Nico gituma rero atawobura icakora. Namavuga henshi aho nciye kugaruka nobaza ni wewe wa mwigeme wa nkumi we wa musore we, mbwira ufise inkoko muhira nashira urutoke hejuru. Hariho abatoshira urutoke hejuru. Mugabo novuga ni ufise telefone shira urutoke hejuru. Ahantu ubura benshi telefone bajya amayinite yoyo murayitunga mukama muri ko murashiramo amayinite, mugabo inkoko yino bagurira hajya ku mbuga ikitahira, ntiyagire na kimwe igusaba, ikita upfa kuyereka gusa ahirara isaha 12 iba yashitse ahigamba atana kimwe yagusabye. Mugabo babaza abatunzi inkoko nta numwe. Mugabo telefone mufise ibitabo mugenda. Hindura rero, duhindure ingendo kugira ngo tubone yuko ibyo gukora bitabuze biriho, bisaba gusa yuko tuja hamwe.